habaye umuntu umwe gusa atahura isi impemu kumwe arashobora gufasha abantu 100 bagatahura isi impemu. Inyuma y'imyaka kanaka Uburundi bose tuzoca tutahura isi impemu. Tumaze kubutahura tuba dusinze nta n'indambara yisubira kwa mata. Igikorane twagiteguye si iminsi myinshi, ubusanzwe ni Yesu yadushoboje. Ubusanzwe ikorane nk'iki gitegurwa amezi menshi, ubwo twagiteguye mu mezi 2 gusa. Noneho intumero y'igikorane ni kugira ngo abantu batahure isi y'impemu, kuko isi y'impemu niwe muvyeyi w'isi y'umubiri. Tutatahura isi y'impemu bituma abantu benshi bahura n'ibibazo byinshi bitorera umuti dore ko batazi isi y'impemu. Noneho tutegura igikorane cyotuma abantu batahura isi y'impemu yariyo. Gitegura itariki 7 kugira ngo gitange itariki 7 z'ukwezi kw'Inyene gushize itariki 16 bagiteguye iminsi 10. Bica bitorora kutuma mwene data Amiel Katekela kwereko nawe nyene atahura isi y'impemu neza, ashobora noneho gufasha abatashobora kunahura jewe bashobora kutahura. Kuko biri kose Bibiliya iravuga ngo bishinga ntabe abantu babiri kameme umuntu arashobora kuba. Donc icyo ari cyo cyose habaye ibishinga ntabe abantu babiri, ivyo ni byo kuri. Ico gituma noneho tuvuga yuko intumero y'iki gikorane nuko Uburundi bwose tutahura isi y'impemu. Nkuko twavyanditse muri Bibiliya, twaravyanditse no kuri impapuro twatanze. Abanyefeso igice cya 6 umurongo wa 12, n'indambara yacu ndiri mu buryo bw'umubiri, abo tunigana nabo saba inyama n'amaraso, tunigana n'abafise ubushobozi mugabo bataboneka, akushobora kukuzanira indwara mugabo utazi aho izo ndwara ziturutse. Ubajije benshi usanga ashobora kuba yiriwe ameze neza, akaryama ameze neza, akavyuka agwaye. Ukaca wibaza none vyagenze gute ngo ashobore kurwara kandi yaryamye ameze neza? Ibyo byose bikogwa nabo tugwana nabo abatafise inyama n'amaraso, ariyo amadayimoni, amasatani baza kutugwanya mugabo bo bataboneka, batafise umubiri nk'imibiri iwacu. Rero dushaka yuko abantu bose, Abarundi bose n'abatuye bose mu Burundi batahura isi y'impemu, bashobore kumenya ingene bashobora kunesha musi y'umubiri. Umuntu ashobora kuba aronsa amafaranga kuba amahera akamuherana n'icyo yateguye kuyakoresha ntagikoresha. Kubera iki? Amadayimoni acaza akamuzanira ibindi bintu akacakoresha utari. Noneho umaze gutahura isi y'impemu, uyitahuye bica bikorohera no kumenya ingene tuza kunesha mu isi y'umubiri. Yesu amadayimoni yaremwe n'umuriro, umwana w'umuntu yaremwe n'ijambo ry'Uhoraho, hanyuma aduha umubiri. Twebwe turafise umubiri uboneka ufadika. Amadayimoni nta mubiri nk'uyu w'iwacu afise. Birashobora guca ngaha nturibone dayimoni mugabo irahari. Nk'uyu umuyaga murawumva sivyo? Nindashobora kubona umuyaga, nindashobora kuwufata. Donc uri munsi y'impemu, kuko isi y'impemu niho byose byaturutse. Umuntu yari impemu, nguko bibivuga yuko ngo Imana ni impemu. Ko ari impemu rero ngo abayisenga bakwiye kuyisenga mu mpemu no mu kuri. Dushaka gusenga Imana mu mubiri ngo bikunde. Donc isi y'impemu rero ni ikintu kitaboneka n'amaso y'umubiri.
si ikintu ushobora gufata, si ikintu ushobora gufatisha amaboko y'umubiri. Iyi ntebe turayicaye turabone ko tuyicaye, sivyo? Mugabo mu isi y'impemu uko imeze, isi y'impemu uko imeze, ico urashobora kwicara gutya wicaye ku ntebe mugabo y'impemu ndiboneke. Nico gituma abarozi kurwa n'abandi bafima so uburyo butandukanye kubera gutahura isi y'impemu. Arashobora kuguma mu kirere gutya ukamubona ari mu kirere akanaduga mu kirere, mugabo akoresheje ubushobozi mu isi y'impemu. Tuma ubona ushobora kubona iyi ntebe ukacubona umuntu ukamenga ari hejuru mu kirere, mugabo kumbe yicaye ku ntebe, mugabo intebe yicaye ko si nk'iyi ntebe y'umubiri. Sinzi ko utahura. Akarusho kahari nuko umaze gutahura isi y'impemu ukamenya ingene uteza kugwana, bica bikorohera kuba umuntu afise insinzi n'isi y'umubiri. Ugwaye ucumenya ati ko ngwaye gutya, bica bikuha kutahura la difference. Iyi ngwara ngwaye ni gusenga ndabisambure cyangwa ikeneye muganga, ucumenya la difference. Iyo akora na utumye nakarusha kamwe. Aka kabiri umaze kumenya isi y'impemu turi kumwe, kuko muri iyi si hari abakozi ba Satani benshi cyane bakorera Satani, abandi bitokora abapasteri ni benshi cyane. Umaze kumenya isi y'impemu bica bikorohera kutahura umukozi wa Satani, naho yo yitwa ikora mu bishop cyangwa mu apotre cyangwa mu pasteri cyangwa mu reve uwari we wese, bica bikorohera kumutahura kwere kuba watahuye isi y'impemu. Umumenya gute umukozi wa Satani, umumenya sa mu kumumenya isi y'impemu utuza ko umuntu uzi gusenga. Tuza ko umuntu uzi gusenga. Mujya mu gusenga rero kuko bereko Imana yacu ari impemu. Usenze ukinjira mu mpemu mu gusenga, Imana iraza kuri wowe ikakuhishurira amabanga menshi, ikakikubwira ati uyu muntu ameze gutya nuko sinye. Imana ikakikubwira ati sinye ikwereka yuko uri umukozi wanje niyi. Sijya sinye uhoraho guhaye nizo zituma utahura yuko uyu muntu si umukozi wa Yesu. Icyambere cyo utahura, hariho umuntu urashobora gukora ukwezi kose kuzima. Turi kumwe ukora ukwezi kuzima, uzinduka buri munsi kujya ku kazi, wamara kuronga umushahara w'umusho w'ukwezi wose ukacuca mu kabare ukanywa inzoga, amahera yose akayira ngaho mu kabare bakayakwiba, ukacutangura kurya amadeni y'ukwezi kuzima, amahera wayaheje mu munsi umwe gusa mu kabare. Hajya n'ubushobozi bw'amadayimoni butaboneka ngo bugaragare. Nuko buca oje kuva ngaho utwara amahere muhira ugire stock y'ivyo kujya mu nzu ibiki, wowe ukacuca mu kabare. Ni dayimoni zakosheje zikuzanira ivyumviro, kuko amadayimoni abo tunigana nabo ntibaboneka. Mugabo ikibuga c'intambara kiri mu mpemu zacu, kiri mu bwenge. Niyo hari ikibuga c'intambara, bo baraza bakakuzanira icyumviro. Kijya cyumviro bakizanye utugenda unywa inzoga cyangwa ukora ibindi, naho utabishaka bikaca bigusunika ukaza kubikora utashaka kubikora. Turi kumwe. Umwami Yesu wenyene yarabiciye. Satani yaraje aramubwira ati nimbura umwana w'Imana akiribuye. Si Satani yaje nk'uku nyene ushobora kubona nk'uko ukamubona Satani ngo Yesu yabonye Satani uku nyene. Oyaye yaje mu vyumviro vyiwe nyene, mu vyumviro vya Yesu nyene. Arambwira nimbura umwana w'Imana hindurira ibuye umukate ushobore gufungura. Yesu acamenya iki cyumviro ndikivuye kuhoraho, kuvuye kwa Satani, acara kigwanya n'ijambo. Umuntu ntabeshaho n'umutsima gusa, ahubwo n'ijambo ry'Uhoraho. Uri kumwe? Satani asura muzanira ikindi cyumviro
amuzana ikindi cyumviro. Yesu mu kumunesha nawe nyine amuneshesha ijambo no kumubwira ati Satani, ikigeragezo cya nyuma aramubwira ati mvako Satani, mvako. Ni kuvuga ko Satani ari donc yaje mu vyumviro ashaka kumunesha. Yesu aramwirukana, Satani cyaragenda cyaramugonga cyaragenda. Donc Satani ndushaka kumubona n'amaso yo mubiri, araza mu vyumviro, ashaka kuza mu vyumviro akubwira tera ujya mu mbibuye, ukafata ibuye ukamutera, mukubita ingumi ukamukubita ingumi. Mugabo ababona ati sinarinzi yuko nza kumukomeretsa, mugabo kuko siwe ni daimoni, ni Satani injiye muri we. Rero maze kutahura isi y'impemu, ikiguha kutahura ati iki cyumviro kije si kiwanje, ni cya Satani. Siko bitegere. Habaye umuntu umwe gusa atahura isi y'impemu, kumwe arashobora gufasha abantu 100 bagatahura isi y'impemu. Inyuma y'imyaka kanaka Burundi bose tubaca tutahura isi y'impemu. Tumaze kubutahura tuba dusinze nta n'indambara zisubira kwa mata.